Mwiriwe neza nanone abanywanyi b'ibiganiro byacu ndongeye ndabahaye ikaze kuri mwebwe mwumviriza ibiganiro byacu nga kuri no monesha kure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Burundi News TV ni mbonesha kure imwe rudende ibandanya kubategurira ndetse no kubashikiriza amakuru agezweho, amakuru yihuta kandi adafise ivumbi agaruka kubiko biravugwa mu Burundi, mu karere k'ibiyaga binini ndetse no hirya no hino mu isi. Twibanda kubiko biravugwa mu gisata ca politike, umutekano, diplomasi n'ibindi bigiye bitandukanye. Ikaze mu makuru yo muri no mwanya kuri uyu wa kabiri igenekerezo rya 11 ukwezi kwa gatatu 2025. Nongeye gusangwa n'iteka n'umunezero gusubira kubana namwe mu biganiro byacu. Dore ingingo nkuru turaza kugaruka muri kino kiganiro nkuko bikomeje kugenda bigaragara. Mukanya gaheze nibwo mbahaye inkuru ivuga yuko umari M23 warafashe ibice bigiye bitandukanye muri Kivu y'Amajyepfo, ndetse ibi bice bikaba byarabarizwagamo ibirindiro bine by'ingabo z'Abarundi. N'ingwano yarabaye ku munsi w'ejo haheze nyine, n'ingwano kandi yarabonetsemo n'ubundi impfu z'abasoda bagiye batandukanye. Amakuru ahejeje kutugeraho muri no mwanya aravuga yuko abasoda bashika kwijana na 23 b'Abarundi aribo bogoye muri iyo ngwano, abandi baca barakomereka. Aya na makuru yatanzwe n'umwe rero nyene mu basirikare b'Abarundi bamaze kugenda barahungira mu gisagara ca Uvira nkuko byoma bigaragara. Amakuru avuga yuko ingabo z'u Burundi zarirutse izishoboye zirakizwa n'amaguru zirata n'intwaro nyinshi cyane. Amakuru akaba avuga yuko zarerekeje nganyene mu gisagara ca Uvira ahari izindi ngabo z'u Burundi, hari n'amapozisiyo yabo bariko barabuza umwari M23 kwigarurira icyo gisagara. Amakuru avuga yuko iyi ngwano yoba yarabaye nyene yoba yarongeye gushegesha ingabo z'u Burundi mu nyuma y'uko umwari wa M23 ukomeje kugenda wigarurira ibice bigiye bitandukanye. Tukiri ngaha mu Burundi, umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye amenyesha yuko u Burundi bwovumbuye ubundi butare bushasha, ubutare busanzwe burondegwa n'inganda ziremere cyane hirya nino mu isi. Kuko bigaragara akaba ari ubutare nyene bwitwa titane buronderwa na cyane mu isi, nko mu gukora imiti yo kwa muganga cange mu mavuriro, indege, amabateri, amamodokari, ibikoresho by'ikoranabuhanga birimo nk'amatelefone, za mudasobwa n'ibindi. Kubwiwe rero aravuga yuko u Burundi bugiye kuhatorera akayoko nkuko byoma bigaragara. Hari bamwe bibaza niba rero ibibazo Burundi bufise bigendanye n'ubukene bishobora kuba nyine bigiye kuba byotorerwa inyisho canga se byo bigiye gukemuka. Ariko kandi hari n'abavuga yuko n'ubundi u Burundi busanzwe budakenye nkuko Evariste Ndayishimiye bivuga, ariko kandi bakavuga yuko u Burundi bwobuze canga se bwazize indongozi zitari nziza nkuko byoma bigaragara. Abivugwa yuko u Burundi busanzwe burafise umutungo kamere, busanzwe burafise n'ubundi ubutaka bwera cimwe n'ibindi bihugu bimwe na bimwe, ariko kandi bivanye no kuba indongozi z'u Burundi nyine zidakunda igihugu, akariyo mpamvu nyine u Burundi bwamabuza mu myanya ya nyuma. U Burundi burasanzwe buza mu myanya ya mbere mu bihugu bikenye mu isi, ndetse u Burundi burasanzwe bunaza nyine no ku mwanya wa mbere nyine mu bihugu bifise abanyagihugu binjiza amahera makeya ugereranyije n'ibindi bihugu nkuko bikomeza kugenda bigaragara. Reka mwese nongenda bahereze ikaze kuri mwebwe mwumviriza ibiganiro byacu, ikaze muri kano kanya kubakurikira ibiganiro byacu muri ngaha mu gisagara ca Bujumbura, umugwa mukuru w'ubudandaji cyangwa se umugwa mukuru w'ubutunzi. Abatwumviriza bari Igitega, abatwumviriza bari mu bindi bice bimwe na bimwe bigiye bitandukanye, abari Ingozi, abari Mwaro, Bururi, Kayanza, abari mu Cibitoki, abari Rumonge ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye za Burunga, hose mwese ndabahaye mwiriwe mwese. Ikaze kuri mwebwe mumviriza ibiganiro byacu muri mu karere k'ibiyaga binini, mu bihugu bibanyi, abari muri Uganda batwumviriza babasha kumviriza Ikirundi n'Ikinyarwanda, abatwumviriza kandi muherereye mu bindi bice bimwe na bimwe bigiye bitandukanye mu gihugu cy'ubanyi cy'u Rwanda, abatwumviriza abari muri Kongo, Tanzania, Kenya ndetse n'ahandi, mwese ndabahaye ikaze. Ikaze kandi nanone kuri mwebwe mukurikira ibiganiro byacu muherereye ku mugabane w'Uburaya, Asia, Australia, Amerika ndetse n'andi hose. Reka nongere mbahereze ikaze ndanabahaye mwiriwe mwese.
ndagusaba pyonde kwanditse sabone nimba ari ubwambere usenga kugira ngo ucaronka makuru n'ibiganiro byacu bane natwe 5 kuri 5 ndetse unatange igitekerezo cawe kugira uce urakurikira amakuru n'ibiganiro byacu cange uce urabana natwe 5 kuri 5 ikaze kuri mwebwe mwese mukurikira ibiganiro byacu. Reka amakuru n'ibiganiro byacu tuyatangurire muri kino gihugu cacu c'u Burundi. Umwe mu basirikare bararokotse canga se barahunze mu ngwano yarabaye ku munsi w'ejo, ingwano yarahuje umari M23 ndetse n'ubundi n'ibice bigiye bitandukanye mu bice bigiye bitandukanye muri Kivu y'Amajyepfo n'ubundi bari bahanganyemo n'ubundi n'ingabo z'abarundi zifatikanyije n'ingabo z'aba FDLR n'abazarendo nkuko bikomeza kugenda bigaragara. Umari M23 ugaca urigarurira ibice bigiye bitandukanye nkuko amakuru akomeza kugenda atugera bivuga cange nkuko bikomeza kugenda bigaragara. Amakuru akomeza kugenda tugera avuga yuko abasirikare barenga 120 b'abarundi baba baraguye muri iyo ngwano nkuko bikomeza kugenda bigaragara. Amakuru avuga yuko n'ubundi iyo ngwano yarasize umwari M23 wirukanye ingabo z'abarundi nyene, aho amakuru avuga yuko ibirindiro bishika muri 4 byari nga muri Kivu y'Amajyepfo nyene nkuko amakuru akomeza kugenda atugeraho muri za Warikare ndetse n'abarungu, aho bivuga yuko umuhari M23 warabashije kwigarurira ibyo bice ndetse ukaba warirukanyemo ingabo z'abarundi. Bivuga yuko rero ingabo z'abarundi zarataye ibigwanisho byinshi cyane ndetse binavugwa yuko kandi hari ibiziga byinshi by'ingabo z'abarundi nkuko amakuru akomeza kugenda atugera bivuga. Amakuru kandi akomeza kugenda adushikiya cange amakuru akomeza kugenda tugera muri uno mwanya aravuga yuko ingabo z'abarundi zarokotse zahise zirata intwaro zabo zirahungira mu gisagara ca Uvira kirahana imbibi nako gace barimwo baragwaniramwo, agace n'ubundi gasanzwe karimwo ingabo z'abarundi nyinshi cyane ziri ku mapozisiyo mu rwego rwo kugira ngo zibashe kuba zocungera canga se zibashe kuba zobuza umwari M23 kwinjira muri icyo gisagara cha Uvira nkuko amakuru akomeza kugenda atugera bivuga. Amakuru yihuta adafite ivumbi aravuga yuko ingabo z'abarundi zongeye gukubitwa ku rugero rudasanzwe mu gihe n'ubundi Barashe Ndayishimiye akomeze kuzishora muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo kumvo zo kugira ngo abashe kuba yoronka amahera menshi cyane. Abanyagihugu bamaze igihe baranenga leta y'u Burundi ko rero itariko iratanga umucyo canga senge navugishwa kuri kubigendanye n'ingwanire kabera mu buseruko bwa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, ntibace baramenyesha canga se ngo bavuge abo baragwa muri iyo ngwano canga se uburyo urubuga bw'ingwano rwaba ruhagaze, ahubwo iyo hagize ikivugwa nyine umuvugizi w'ubushikiranganje bwo kwivuna abanzi mu Burundi Brigadier General Gaspard Baratuza aza arabihakana ubundi bakigumira mu gacerere nkuko bikomeza kugenda bigaragara. Ibi bituma abanyagihugu bavuga yuko rero Burundi batakariza ingabo nyinshi, nyamara iyo ngwano itasanzwe iraraba abanyagihugu b'abarundi canga se ingabo z'abarundi kubujya n'ingabo z'u Burundi byageze naho nyene zambugwa amatelefone yazo kumva zo kugira ngo tezoca ziragira icyo zivuga canga se ngo zice ziratanga ziratanga nyine amakuru kubigendanye n'imirongo y'imbere ku rugamba. Preza Barashe Ndayishimiye aramenyesha yuko Uburundi bwaravumbuye ubutari bushasha bwa titane burondegwana cane mw'isi nko mu gukora imiti yo kwa muganga, indege, amabateri y'imodoka ndetse n'ibindi. Kubwiwe rero aravuga yuko Uburundi bugiye kuhatorera akayoko. Jean Baptiste Nakarutimana arongoye ishiramwe Fanalise rikorera mu gisata c'ubutare niwe rero nyene yabutoye muri Bukinanyana na Rumonge ni mu ntara ya Cibitoke nkuko bigaragara. Umukuru w'igihugu c'u Burundi yarahise ahereza umubonano iryo shiramwe ryubuye ubundi bwoko bw'ubutare mu ntara za Cibitoke ndetse na Rumonge kugira ngo bace baragira ibyo bumvikanaho nkuko byoma bigaragara. Ishirahamwe Fana Leka rikorera mu gisata c'ubutare niryo rero ryahawe umubonano n'umukuru w'igihugu nyine c'u
Burundi Everson Ndayishimiye kuri uyu w'icumi ntwarane 2025 kugira ngo rimenyeshe ibijyanye n'ubutare bwo mu bwoko bwa titane riherutse kubura nga mu gihugu c'u Burundi. Ubwo butare iryo shiramwe gifuza gucukura bwubuwe inyuma y'ubushakashatsi ryakoze nyene mu ntara za Cibitoke ndetse na Bukinanyana hamwe rero no mu ntara ya Rumonge nkuko bigaragara. Ko bwa Jean Baptiste Ntakarutimana yemeza ko mu bushakashatsi bamaze gukora bwerekana ko nubundi kuri hegitare imwe nubundi habura kuboneka itoni 1600 mbere zikarenga nkuko bigaragara. Perezida Everson Ndayishimiye yemeza ko vuba cyane bagiye gutanguza uwo mugambi kugira Uburundi buhatorere akayoko nkuko bigaragara. Ubu butari burasanzwe bukoreshwa na cane mu mahinguriro yo kwisi mu gukora indege, imiti yo kwa muganga, amabateri y'imodoka, ibikoresho by'ikoranabuhanga byifashishwa mu buhinga bwa none birimo nka mudasobwa, amatelefone ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye nkuko byuma bigaragara. Hari bamwe bibaza niba koko Uburundi bwa bugiye kujya mu imigambi igendanye no gushika ku mbona kazoza nyine Uburundi bwihaye. Ariko kandi nkuko bikomeza kugenda bigaragara, hari n'abandi bavuga yuko nubundi atacyo byiteze kuba byohindura mu Burundi bivanye no kuba nubundi igihugu c'u Burundi gisanzwe n'ubundi gifise byose byonyenegwa, ariko bigendanye n'indongozi zitari nziza. Abanyagihugu bavuga yuko nubundi atagishasha abanyagihugu bashobora kuba boshikaho nkuko bigaragara. Iyi ni imyidogo ya bamwe mu batavuga rumwe nyine n'ubutegetsi mu Burundi canke bamwe mu bakurikiranira hafi iyi politike yo mu karere. Hari bamwe bavuga yuko nubundi niyo Uburundi bworonka ubutare ndakatari ubutare nubundi ibyashikiye Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ari byo nubundi biriko birashikira Uburundi nkuko bikomeza kugenda bigaragara. Bagaca bavuga yuko rero bifuza yuko leta CNDD-FDD canke intwaro ya CNDD-FDD yaca iratanga imihoho mu rwego rwo kugira ngo hajyeho izindi ndongozi zishoboye. Tugaruke ku bitero bishasha byaravuzwe ku munsi w'ejo nubundi ibitero by'indege ya gisirikare Iminembwe nicyo barimo kubivugaho. Ni ibitero nubundi byongeye kugaragara ndetse bigaca biracukura icyobo kinini cyane ku kibuga k'indege gisanzwe kirifashishwa n'abanyagihugu muri icyo gice nyine mu kugeza nubundi umwimbu wabo ku masoko ndetse no kugeza abagwayi kwa muganga nkuko byoma bigaragara. N'ibitero byarabaye ku munsi w'ejo. Indege y'intambara y'ingabo za leta ya Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo kuwa mbere yarakoze ibitero mu gace ka Minembwe kagenzurwa n'abarwanyi batwirwaneho ni mu ntara Kivu y'Amajyepfo nkuko abahatuye babivuga. Iyi ndege yarongeye kugaruka mu nyuma y'uko nyine ibitero by'amadrone byari biherutse kwibasira nanone ku rugero rudasanzwe bamwe mu bagwanyi n'abakuru batwirwaneho nyine nkuko bigaragara. Ndetse amakuru akaba yaremeje yuko nyine igitoro cya drone cyarahitanye intwari y'abanyamurenge Colonel Mikaeli Rukunda nkuko bigaragara. Eronge Nyamisore uri mu Minembwe yarabwiye itorokanyirizo ryacu rya Burundi News TV ko indege yaratanguye kurasa muri ako gace mbere gato ya saa sita z'amanywa igakora ibitero nibura rero inshuro zibiri zitandukanye irasa ibisasu biremere cyane nkuko byoma bigaragara. Ati bigaragara twe twarabonye icyo yari igambiriye ahanini no gusenya inzira y'indege ku kibuga c'indege ca hano mu Minembwe nkuko byoma bigaragara. Nta makuru nyine yatangajwe niba rero hari abanyagihugu bishwe muri ibi bitero. Uyu Nyamisore rero yarabwiye umenyesha makuru wa Burundi News TV ko nta bantu nyine azibishwe n'ibi bitero gusa ko yumvishe ko ahandi hari abakomeretse. Umutwe twirwaneho rero uvuga ko ibi bitero by'indege byibasiriye kandi n'umusozi wa Kiziba uriho rero ibitaro bikuru mu Minembwe University Ebenezer Minembwe izwi nka amashuri abiri yisumbuye ndetse n'ishengero rya Methodiste muri ako gace nkuko byo bigaragara. Twirwaneho nyune abahatuye abatuye Munembwe n'abavugira abanyamurenge bavuga ko ibi ari ibitero bigamije kwica abasivile bo mu bwoko bw'abanyamurenge muri ako gace nkuko bigaragara.
twagerageje kuvugisha uruhande rw'ingabo za leta kuri ibi barushinza byo kwibasira abasivile ntibyoshoboka kugeza uno mwanya nk'uko bigaragara. Bamwe mu bashigikiye uruhande rwa leta bumvikanye mu bimenyesha makuru byo muri RDC bavuga yuko ibi bitero byari bigamije gusa gusenya ikibuga c'indege ca Minembwe n'ububiko bw'intwaro bwa twirwano nk'uko bigaragara. Ikibuga c'indege cya Minembwe niyo nzira ishobora guhuza abatura n'iyindi miji muri intara Kivu y'Amajyepfo, kuko rero amayira y'ubutaka yandi yose agenzurwa n'ingabo za leta FARDC nabo mu mihari y'abamayimayi n'abazarendo abanyamurenge bashinza rero ko bibasira nk'uko bigaragara. Bivuga yuko kandi n'ubundi muri ibi bice nk'uko bikomeza kugenda bigaragara n'ubundi muri ibi bice hamaze kugenda hagaragara ubwoba bwinshi bw'uko leta ya Kongo ifite amakenga yuko M23 ishobora gutangura kwifashisha icyo kibuga cy'indege ikaba yozana ibitwaro biremere cyane nk'uko bikomeza kugenda bigaragara. Ibitero byo kuwa mbere byarakurikiye n'ubundi ibitero byo ku butaka byarabaye mu ntanguro z'indwi iheze ku mihana itandukanye ituweho n'abanyamurenge imikenke ndetse n'ibi nahitwa ibokoboko ni mu Minembwe n'ahandi hagiye atandukanye. Ibyo bitero nabyo rero twirwaniwe yaravuze ko ari iby'ingabo za leta n'abafatanya bazo harimo abazarendo mayimayi ya Kutumba ndetse n'abandi, n'ibyo kwica abasivile b'abanyamurenge iby'uruhande rw'ingabo za leta rw'amarohakana. Mu mpera z'ukwezi guheze nyuma y'urupfu rwa Colonel Michael Rukundo azwi ku izina rya Makanika warukuriye twirwaneho abatuye Minembwe batangaje ko hakurikiyeho rero ibitero byo mu kirere nyene bw'ingabo za leta n'imigwano yo ku butaka hagati ya twirwaneho n'ingabo za leta. Mu byumweru bibiri biheze umuhari wa twirwaneho rero bwa mbere waratangaje ko bifatikanyije na AFC. Uyu muhari wa M23 ntabwo uragera nyine mu bice bigenzurwa na twirwaneho. Abagwanyi ba M23 ubungu bavugwa mu bice rero bya territoire ya Warungu, mu gihe n'ubundi bivugwa ko bashobora gukomereza bagahura n'ubundi n'abatwirwaneho bagenzura ibice bitandukanye muri territoire ya Fizi na Mwega z'intara ya Kivu y'Amajyepfo. Abategetsi bavuga ko ingabo za leta n'abazarendo ndetse na M23 barashyize imbaraga mu kubuza M23 gukomeza yerekeza mu majyepfo ivuye mu bice bya Warungu ndetse na Kamanyora ngo isatira umujyi wa Uvira ukorerwamo rero n'ubutegetsi bw'intara Kivu y'Amajyepfo bwirukanywe i Bukavu no gukomeza hepfo rero muri Fizi. Baraka nyine unagana mu mijyi nka Crimea ni mu ntara ya Tanganyika. Ibitero by'ingabo za leta ahagenzurwa na M23 canke ahagenzurwa na twirwaneho kimwe n'ibitero bya M23 kwagenzurwa n'ingabo za leta bishobora kugira ingaruka ku basivile zirimo rero kwicwa kwa bamwe ndetse n'ubuhinzi nk'uko rero byabonetse kuva muri 2022 kugeza ubu ngubu mu ngwano yagiye ibashamiranya nk'uko bikomeza kugenda bigaragara. Kugeza ubu intambara ikomeza kugenda igaragara muri ibi bice irakomeje kugenda itera amakenga ku buryo abanyagihugu benshi bavuga ko bahangayikishijwe n'uburyo intambara ikomeje kugenda ifata indi ntera. Abanyagihugu benshi bavuga ko bateye impungenge n'uburyo intambara ikomeza kugenda yiyongera, uburyo intambara ikomeje kugenda irafata indi ntera muri rusange. Ariko kandi ibihugu bimwe na bimwe birakomeza kugenda bishimangira ko leta ya Kongo ikwiriye kuganira n'umuhari M23, ariko leta ya Kongo yarabyanze. Mbashimire, twongera kugaruka mu kanya.